igitabo ca mbere ca Samweli igice ca 19 ahere ku murongo wa 15. Igitabo ca mbere ca Samweli igice ca 19 uhere ku murongo wa 15 ugeze kuri 24. Hanyuma Sawuli yongera gutuma izo ntumwa ngo barabe Dawidi ati mumuterurane n'uburiri mumudugane mumunzanire ndamwice. Nuko izo ntumwa zinjiye zisanga Terafimu ari iri ku buriri na ca kijishano c'ubwoya bw'impene kiri mu mutwe wayo. Sawuli abimenye abaza Mikali ati ni igiki caguteye kumpenda utyo ukareka umwansi wanje agatoroka? Mikali yishura Sawuli ati yambwiye ati ndeka ngende sinkwice. Nuko Dawidi niko guhunga agatoroka akajirama kwa Samweli amwiganira ivyo Sawuli yamugiriye vyose. Hanyuma ahagurukana na Samweli baja i Nayoti bagumayo. Maze babwira Samweli bati erega Dawidi ari i Nayoti Rama. Nuko Sawuli atuma abantu gufata Dawidi. Bashitseyo basanga bavugishwa n'Imana bakagwi bariko baravugishwa na Samweli ahagaze ngaho nk'umukuru wabo. Maze mpwemu w'Imana aza kuri izo ntumwa za Sawuli nazo zica ziravugishwa. Babibwiye Sawuli atuma izindi ntumwa nazo zishitse ziravugishwa. Arongera atuma izindi ubugira gatatu nazo nuko ziravugishwa. Araheza arisidukira jirama ashikira kw'iriba rinini ry'iseku. Arabaza ati Samweli na Dawidi bari hehe? Umuntu aramwishura ati bari i Nayoti Rama. Aca agenda i Nayoti Rama, maze mpwemu w'Imana muza ko nawe agenda aravugishwa kurinda ashika i Nayoti Rama nyene. Ashitseyo yambura impuzu ziwe avugishirizwa imbere ya Samweli arambaraye hasi yambaye ubusa, amara umunsi wose n'ijoro ryose. Nico catumye bavuga bati mbega Sawuli nawe yari mu bavugishwa n'Imana. Ni amajambo y'Imana tumaze gusoma hano. Ijambo Uhoraho yampaye niri rivuga ngo ku kamaro k'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mpwemu Yera ninde? Ni iki? Ubushobozi bwa Mpwemu Yera bwo ni iki? Ubwa mbere bwo Mpwemu Yera ni Imana mu butatu. Uko twamaze kuririmba uraba baririmbyi cane cane mu ndirimbo ya rusange. Mpwemu Yera ni Imana mu butatu. Ariko kandi uno munsi tugira tuvugane ku bushobozi bwa Mpwemu Yera n'akamaro kabwo. Iyo tuvuga ubushobozi bwa Mpwemu Yera tuba tuvuga ingene Mpwemu w'Imana yihishura mu bikorwa vyiwe ategerezwa gukora mw'ishengero ry'Imana. Kuko hariho itandukaniro mu butatu. Imana ni ya bose, ni umuremyi, ni data wa twese. Yesu Kristo yacunguye abantu bose. Aba bantu bose mubona baracunguwe n'amaraso ya Yesu. Ariko Mpwemu Yera wewe nuwo abizera Yesu gusa. Nibo bonyene bashobora kuronka ubwo bushobozi. Nkuko Yesu yabivuganye n'abigishwa biwe imbere y'uko agenda
arababwira ngo sinzobasiga nk'imfuvyi, ariko nzosaba data abarungikira uwundi, uwo azomwitsa, kandi uw'ab'isi ntibashobora kumuronka kuko ntawe bazi, ariko aca aravuga ngo mweho muramuzi kuko abana namwe. Igihe Yesu yavuga iryo jambo ngo abana namwe, yari yerekanye cyane ibyabaye igihe yari amanutse gucungura abantu.